Ndabaramukije cyane bwoko bw'Imana, amahoro y'Imana bane namwe. Yesu Kristo nashimwe cyane. Muri kumwe na Pasteur Shimirimana Prime wo muri Carmel Church, kandi naje fise bwa butumwa nyene twaheruka kuvugana ko nagomba yuko tubandanya dutere iyindi ntambwe igira kabiri. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni nziza. Mpezagiye izina ry'Imana Data mushobora vyose, iyo yatuvyuye amahoro. Mpezagiye izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Mpezagiye n'izina rya Mpwemu Yera kubwanje no kubwanyu muri ko muradukurikira. Dushimira ubwa mbere televiziyo Heritage TV bura ico ikomeza kuduha akano kanya kugira dusangire ijambo ry'Imana yacu. Haleluya. Ikigwa twariko citwa ugukura mu kwizera nyako. Twagikoze turi kumwe, cyari gice ca mbere. Reka turabe yuko twokora ikindi gice ca kabiri, ariko bwa mbere reka dusenge. Ndagushimiye mwami Imana, ndagukengurukiye ko nsubiye kuba ndi imbere y'ubwoko bwawe baturabira kuri YouTube, baturabira kuri televiziyo Heritage TV, n'abagenda barasabikanye rino jambo mu buhinga ngurukana bumenyi. Turagushimiye ku bikorwa vyose bikorerwa Imana nziza kuri ino televiziyo. Turamanuye mwami Imana nziza imigisha iva mu ijuru kubwa ino televiziyo. Data wera n'ubwiza bwawe kubw'ino televiziyo ibandanye itera imbere. N'abakira buno butumwa, abakira intahe, abama bahaca bose bashinga intahe bavuga ubutumwa bwiza, bose mwami Imana nziza tubashize mu kiganza cawe. Urabigirira neza, urabashirako mwami Imana nziza ca kimenyetso c'igitsibo Data wera tuzogabana mu ijuru. Ni mu izina ry'ububasha, izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu tubisenze tuvyizigiye ko vyabaye. Amen. Ijambo twariko rero twavuga tuti ugukura mu kwizera nyako. Ico twifatikanije dusubiye inyuma ku kwibukanya, twafatiye ku jambo rikuru riri mu Baheburayo ikigabane ca 11 umurongo wa mbere. Ivyo ku bafise Bibiliya mu sezerano rishasha tubisanga ku rupapuro rw'amajana 287. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abaheburayo ikigabane ca 11 umurongo wa mbere. Ukwizera ni ukumenya rwose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivyo ukuri. Amen. Haleluya. Ukwizera niryo jambo rikuru twari dufise. Rero iyo yari insobanuro nkuru mu nsobanuro nyinshi ukwizera gufise. Twavuga tuti ukwizera niki. Duteye intambwe twaciye tubona ubwoko bwo kwizera. Twarabonye yuko hariho ingero zitandukanye zo kwizera. Twarabonye muri izo ngero ingero indwi, ariko nabamenyesheje yuko tuzogira ingero zishika 15, ariko izo ndwi twari twazivutse. Reka tuzisubiremo kugira tuce tubandanirizako. Ukwizera gukomeye twakubonye mu Baroma ikigabane ca 4 umurongo wa 20. Ku bafise Bibiliya ni mu isezerano rya kera, isezerano rishasha urupapuro rw'189. Ubwa kabiri twabonye ukwizera kwinshi. Twagusanze muri Matayo ikigabane c'8 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'10, naho ni ku rupapuro rw'10 isezerano rishasha. Ubwa gatatu twabonye ukwizera guke, nako nyene twakubonye muri Matayo ikigabane ca 14 umurongo wa 31, ni ku rupapuro rwa 20. Ukwizera kugoyagoya, nako nyene twagusanze mu Baroma ikigabane ca 4 umurongo wa 17 gushika ku wa 19, naho ni mu rupapuro rw'188 gushika ku rupapuro rw'189. Ubwa gatanu twabonye ukwizera gupfuye. Twabisanze mu vyakozwe n'intumwa ikigabane ca 6 umurongo wa 5, naho ni ku rupapuro rw'151.
ukwa gatandatu twabonye yuko ari ukwizera gukura cyane. Twabisanze mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye ab'Itesalonike ikigabane cya mbere umurongo wa gatatu, naho ni ku rupapuro rw'260 mu isezerano rishasha. Ubwindwi aho twaherukiye kuri uyo munsi kwari ukwizera kongerekana, twakubonye muri Luka ikigabane cya 17 umurongo wa gatanu, naho ni mu rupapuro rwa 98 mu isezerano rishasha. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero uno munsi twagomba tubandanye dufate ukwizera muri urwo rutonde nyene dushike kuri 15, hanyuma bice biduha urufunguruzo rwo gukomeza tubandanya mu bindi, kuko navuze yuko ari cigwa kigenda kibandanya. Kubw'umunani tubona ukwizera nyako canke ukwizera kutari ukuburyarya, nako tukubona mu gitabo ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ikigabane ca mbere umurongo wa 5. Mu sezerano rishasha bafise Bibiliya ni ku rupapuro rw'263. Reka twifashishe iryo jambo turisome kugira dutahure ivyari vyo. Timoteyo wa mbere ikigabane ca mbere umurongo wa 5. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ariko inyanduruko y'ukwigisha kwacu no kugira ngo bagire urukundo ruva mu mutima utanduye utarimwo ijwi ribagiriza ikibi, no kwizera kutariko ukuburyarya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imitima yacu yategerezwa kuzura urukundo. Ukwizera kwacu ni kwategerezwa gufatana n'uburyarya. Uburyarya ntitwobusigura kanini, ni kujya kwigira ibingira kandi biboneka yuko wewe utameze neza, ni kujya kwigira intama kandi bigaragara yuko uri intambwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muri uko kwizera rero bikenewe yuko wizera wuzuye urukundo mu mutima. Haleluya. Ubw'icenda, ukwizera kudakekeranya, kuko hari abantu baba bafise ukwizera gukekeranya, ariko abizera Kristo bategeza kuba bafise ukwizera kudakekeranya na gato. Navyo tubibona muri Yakobo kigabane ca mbere umurongo wa 6. Ku bafise Bibiliya ni ku rupapuro rw'292. Reka dusome twumve ivyo batubwira. Ariko asabe yizeye ataco akekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbaguritswa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Baraduhaye n'akarorero kerekana ico kintu. Uko kwizera koba nk'agapapuro umuyaga woterura ugatwara ugaterera kure ukanyiganyiza, uko si ukwizera. Haleluya, ukwizera kwacu gutegezwa kuba ukwizera kudakekeranya, kuko Imana yacu ntikenewe yuko tuyikekeranya. Uko yari imeze kuri Adamu na Eva niko imeze uno munsi. Uko yari imeze mu rema niko imeze uno munsi. Ntihindurwa n'ibihe, ntihindurwa n'ikintu na kimwe cyari cyo cyose cyo mu buzima umwana w'umuntu yokwibwira. Haleluya. Rero ntitugakekeranye iyo twizeye. Ni Imana ishoboye, Imana ishizwe hejuru, Imana ifise ibanga, Imana idahinduka no munsi n'umwe. Ku bwa 10 turabona ukwizera k'ubutunzi. Ukwizera k'ubutunzi nako nyene tukubona muri Yakobo ikigabane ca kabiri umurongo wa 5, ni ku rupapuro w'isezerano rya kera 293. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu.
nimwumve bene data nkunda, mbega Imana ntiyatoranije aboro b'ivy'isi ngo babe abatunzi mu kwizera no kuragwa ubwami yasezeraniye abayikunda. Haleluya! Bariko baratwereka abantu bitwa aboro mu vy'isi yuko bahawe umugabane ukomeye wo kwizera, kandi ukwizera kwabo kukaba kugana mu butunzi bukomeye. Batunze iki? Batunze Imana mu mutima wabo. Ni nk'uko na twebwe nyene turiko turabivuga, dutunze Imana mu mutima wacu. Haleluya! Umugenzi wawe atavyumva, bimwifurize kandi wamumusengera agira ubutunzi mu kwizera. Ukwizera k'ubutunzi ni ikintu gikomeye gose. Ni hahandi bahora baririmba ati amahoro Yesu ampa. Haleluya! Nta nahandi ushobora kuyaronka, aho bamwe baba bariko bararara inzara bakaboroga bavuga turahonye turapfuye, uwundi abonye ko agomba kurara inzara canke aburaye afukama akavuga ati Mana ndagushimiye kuno munsi wemeye yuko ndari inzara, kandi nabigukengurukiye imisi yose yo gufungura, hari ico wakoze, hari ico Mwami Mana nziza wagize ugashima. Haleluya! Ubwo n'ubutunzi bukomeye mu kwizera. Umuntu wawe ari kumfiro canke wewe nyene uri kumfiro, ukaja mu mutima ibwina na handi utabugigakaza, ariko ukavuga uti Mwami wanje ndagushimiye kuko numva yuko ugomba unkize, kandi niyo utankiza ndumva yuko ugomba untahurukane untware mu vyiza vy'ijuru, aho nazosubira kugwara, aho nazosubira kugira imibabaro, aho nazosubira gupfa ubugira kandi. Haleluya! Uko n'ukwizera k'ubutunzi. Haleluya! Hagi umuntu ataba afise akazi ariko agatambuka nk'ufise akazi, bamubwiye ati uzoronka akazi ryari, ukavuga uti burya Imana yakampaye kera gusa nikarambara umubiri. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Numva nezero uno munsi ko kuba turiko turavugana kuri aya majambo ubugira kandi. Ku bwa 11 turabona ukwizera gukuze bikwiye canke ukwizera ukwizera gukuze. Reka tubisubiremwo. Ukwizera gukuze bikwiye canke ukwizera guhinguwe canke ukwizera gukuze, tubisanga muri Yakobo ikigabane ca 2 umurongo wa 22, ni ku rupapuro rw'amajana 294. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ntubona yuko ukwizera kwafatanijwe n'ibikorwa vyiwe, kandi ko ukwizera kwahinguwe gose n'ibikorwa. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Hari ibikorwa umuntu akora bigahingura ukwizera kwiwe, bigatuma yari kuri uru rugezo asanga yaduze urundi rugezo, kubera ibikorwa bifatanye n'isi y'umuco y'uhoraho, ibikorwa vyiza, ibikorwa nka vya bindi twumva kuri Tabita. Haleluya! Mu vyakozwe n'intumwa, ibikorwa dusanga kuri Koroneliyo hariya nyene mu vyakozwe n'intumwa. Ivyo bikorwa biratuma umuntu wenyene yumva yuko ariko araduzwa mu kwizera, akabandanya gatera intambwe, ariko hagati aho haba hariho n'ibikorwa bigenda bigabanya ukwizera kwacu, ugasanga turiko turamanuka buhoro buhoro gushika ugasanga umuntu yaguye. Haleluya! Ariko twebwe ngaha muri kano kanya turiko turavuga ukwizera gukuze bikwiye cyangwa ukwizera guhinguwe, nk'uko tubibonye muri Yakobo ikigabane ca 2 umurongo wa 22. Haleluya! Ubwa 12 turabona ukwizera kunesha isi. Ukwizera kunesha isi nako tukubona mu gitabo ca mbere Yohana yanditse ikigabane ca 5 umurongo wa 4. Navyo tubisanga ku rupapuro rw'amajana 311
aho ni mu isezerano rishasha. Haleluya. Reka navyo tubisome tumve ico Imana itubwira. Kuko icavyawe n'Imana cyose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, ni ukwizera kwacu. Intsinzi yacu yatsinze isi ni ukwizera kwacu. Imana ishimwe cyane. Turabonye yuko hari ukwizera gutsinda isi. Isi ni ikintu cyari cyo cyose gifatanye n'ibigeragezo bitandukanye vya wa mugwanizi shetani. Haleluya. Isi ni nyene itwereka yuko ari vyiza, ugasanga ni vyiza vy'akanya gato, kuko ijambo ry'Imana rirabitwemeza neza na neza yuko isi ishirana ivyayo. Uwobika ubutunzi niyo bubika mw'isi, uworondera ubutunzi niyo buronderera mw'isi. Uwobika ubutunzi yobubika mw'ijuru, ahatari bisuma, ahatari nyenzi, ahatari ikintu cyari cyo cyose cobwonona. Uwobika ubutunzi yobubika mu Mana, mu mwana wayo Yesu Kristo, muri mpwemu yera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rero aha turabonye ukwizera kunesha isi. Reka tugende kuri 13 aho tubona ukwizera guhera. Mbuya ukwizera kurashobora guhera. Navyo turashobora kubibona muri Luka kigabane ca 22 umurongo wa 32, naho ni mu rupapuro rw'ijana na n'indwi hariya mu isezerano rishasha. Urupapuro rw'ijana n'indwi. Urupapuro rw'ijana n'indwi turasoma Luka 22 umurongo wa 32. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntiguhere, nawe niwamara guhinduka uzoremeshe bagenzi bawe. Haleluya. Ijambo ry'umutwe ngaha rivuga riti Yesu avuga ko Petero ahava amwihakana gatatu. Ariko rero haca hatubwira ku murongo wa 31 yuko Yesu yariko aramwongorera, no kuri uyu murongo wa 32 yuko yamaze kumusengera kuri ico kigeragezo kizomushikako, ariko azosubira akomere. Haleluya. Tuvuze tuti ukwizera guhera, no kuvuga ukwizera kurashobora guhera, kukagarukanwa n'isengesho rya Yesu Kristo, kukagarukanwa n'ikiganza ca Yesu Kristo, kukagarukanwa nuko kwizera yuko ijambo ry'Imana ryuzuye ubushobozi. Haleluya nshuti zanje, ndabanezerewe ubugira kandi. Ubwa 14 turasoma ukwizera gupfuye, nako tukubona muri Yakobo kigabane ca 2 umurongo wa 17 no ku rupapuro rw'amajana 294. Amajana 294 niho tubisanga. Naho nyene reka dusome mu izina ry'ububasha, izina rya Yesu Kristo. Yakobo 2 umurongo wa 17. Niko bimeze n'ukwizera kutari n'ibikorwa kuri konyene kubagupfuye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ukwizera burya kurakenera guherekezwa n'ibikorwa, ibikorwa vyiza, ibikorwa vyerekeza kuri mpwemu, ibikorwa bikomoka kuri mpwemu yera, ibikorwa bihesha icubahiro izina y'Imana yacu, izina ya Kristo yatubambiwe ku musaraba aduha agakiza, ndetse ibikorwa bishigikira bikavuga mpwemu yera ari kumwe n'uyu muntu. Ku muntu ari wese aba ariko arakuraba akavuga ati uyu muntu akoreshwa n'Imana. Haleluya.
Imana ishimwe cyane. Ubwa 15 ukwizera kwasavye, gusaba, kumeneka. Haleluya. Tubisanga mu gitabo ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo kigabane ca mbere ku murongo wa 19, naho ni ku rupapuro rw'amajana 264 niho tubisanga ku bafise igitabo ca Bibiliya Isezerano Rishasha. Navyo reka dusome mu izina ry'ububasha, izina rya Yesu Kristo. Ugumye ukwizera ufise, umutima utarimwo ijwi rikwagiriza ikibi, iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busavye mu vyo kwizera. Reka dusubiremo. Ugumye ukwizera ufise, umutima utarimo ijwi ikwagiriza ikibi, iryo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busavye mu kwizera. Imana ishimwe cyane. Nk'ubwato busavye, abantu bashibuye iki? Ijambo ry'Imana, basanga ukwizera kwabo kurasavye. Iyo uhaye ikibanza c'Imana ikindi kintu, ukwizera kugenda kuragabanuka, kugashika kubusa, kava kubusa kukagenda mu madeni y'ukwizera. Abantu b'Abafaransa nibo bacavuga mwe, ariko twebwe tuvuge tuti uca winjira mu deni ryo kwizera. Kugira uve rero mu deni, umuntu wese arazi yuko abanza kuriha naho hari aho umuntu akubita imyaka n'imyaka atarariha. Rero tugume mu kwizera, ntitugende mu kwizera gusavye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka turabe ikindi kigabane ahanyene kivuga kiti ingene wo kongereza ukwizera kwawe, kuko twabonye neza na neza muri uku kwizera 15 hari ukwizera gukuze, hari ukwizera gukomeye, hari ukwizera kumeze uku kuri ku rugezo rwo hejuru, ariko hariho n'ukwizera kugoyagoya, umwanya n'umwanya kotemba. Hariho n'ukwizera koko kwasavye. Haleluya. Ariko abo bose baba bakeneye gukuza ukwizera kwabo. Nuvuga ati ndi hejuru, akeneye kuguma ngaho hejuru, abandanya aduga. Haleluya. Uri hasi gatonya, arakeneye kuguma ngaho nyene, akaduza isemo ryo kwizera. Haleluya. Uwo yagiye mu madeni, arakeneye gusubira kuvyuka, akaduza, agashikana basi kubusa, agasubira rero agatangura intambwe, agenda rero arakuza uko kwizera kwiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubwa mbere ico umuntu yokora turakibona kivuga gute? Kivuga ukwizera kuzanwa no kumva. Ukwizera kuzanwa no kumva. Navyo tubisanga mu Baroma ikigabane ca 10 umurongo wa 17 ku rupapuro rw'195. Urupapuro rw'195. Haleluya. Kuri urwo rupapuro rw'195 turasoma mu izina ry'ububasha, izina rya Yesu Kristo. Turabona nuko ukwizera kuva kukumva, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Imana ishimwe cyane. Ukwizera kuva kukumva, no kumva kuzanwa n'ijambo rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nagomba tugarukirize ngaha kugira mu kindi gice, kindi gihe mpwemu yera azoduha akanya, tuzosubire tubandanye kino cigwa, ndetse tuze turabe ko tukirangiza. Ndabashimiye ukwizera kwanyu, ndabifurije yuko kokura, kandi uko kwizera kwanyu niko kuzobashikana kuri Kristo. Uko kwizera kwanyu niko kuzokomeza agakiza kari muri mwebwe. Uko kwizera kwanyu canke kwacu niko
kutumatanya n'Imana, kukatwemeza neza na neza yuko turi abana b'Imana. Haleluya. Kukatwemeza neza na neza yuko isi atari gwacu. Haleluya. Uko kwizera nyene niko kuca kutwemeza yuko mu rupfu tuzovamwo tugenda kubonana na Kristo. Haleluya. Kandi nyene tukazozukira mu bugingo budashira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Numva rero ndabakunze bugira kandi numva ndababwira nti Imana ishimwe. Reka tuze tusubire kindi gihe Imana niya twemerera turiko turavugana muri uku kwizera. Mana turagushimiye, ubuntu bwawe buraduhagije. Rero data wera, waduhaye ijambo rifatanye n'icigwa cyo kwizera. Mana ni cigwa kigira kabiri. Mana data mushobora vyose, mu bushobozi bwa mpwemu yera kubwa Kristo we yatubambiye. Iri jambo kuko ijambo ryawe ryose ari ububasha, nirigende rikore mu mitima y'abana b'abantu bose abo Mwami Mana nziza wacunguje amaraso yawe. Ukwizera abafise ukwizera gusavye gutangure Mwami Mana nziza intango nshasha, gutera intambwe nshasha mu minsi twumva intahe ziriko ziravugwa, icubahiro n'amashimo bikugarukako. Kubafise ukwizera Mana nziza kugoyagoya vyuriramwo mwizina y'ububasha izina rya Yesu Kristo, tuze twumve mu minsi yuko bamaze kugira ukwizera gutsinda isi, ukwizera kuzuye, ukwizera gukomeye. Abamaze kuba bamaze ku rugero rukwiriye Mwami Mana nziza, nawo nyine urukunezereza, barinde shetani mwizina y'ububasha izina rya Yesu Kristo. Ivyo vyose tubatuyeko natwe bitugarukeko Mwami Mana nziza bigwiriye, ni mwizina y'ububasha izina rya Yesu Kristo Mwami n'Umukiza wacu tubisenze tubiziye ko vyabaye. Amen.